Eka ntangura ndakuramutsa utanguranye natwe muri kino kiganiro. Big up sana kuroza wamaze kula subscribe ngaha kuri Amasinzo TV. Imani bane nawe. Today is another day. It's a beautiful day. Nibaza kuri kurabona umuntu turi kumwe. Jenny to Ardo promoter. Mr. Connaisseur Noir Africain, enfin Noir ambassador muhuza ndabidadanure. Mr. Kompinzani. Wamaze kubona umuntu turi kumwe kuri screen za kamera yawe canke za telefone yawe. Niwe twakino mwanya. Nga kuri Amasinzo TV reka tumuhikaze ndakuramutsa MC Msabah. Ya ndakuramutse namahoro namwe. Natwe turashima my brother Bogare umeze fresh sana ndabibona. Ndashima bro, ndashima kabisa meze neza. Nina MC Msabah akenshi magatondo yamavyuka senze Yego namasenga imisi yose mu kuvyuka. Kubera iki uhitamo kwa muvyuka usenze nga my brother? Nico kintu umuntu twavuze dukundishwa n'abavyeyi bacu kumva yuko umuvyuka ushimira Imana kubona abavyuka turi muzima. Ico turi no munsi ni kubera Imana. Imbere yuko tumenye ikintu kikunda ko kuzindura cyane ndifuza ko tubwira haje uzindutse saa 10 z'ijoro urawibuka gusenga. Ico kintu cambere nabanza ikintu cyose muvyutse imisi yose. Sinzi niko muramura amastati wanje. Imana niyo nkuru alhamdulillah. Ico kintu cyane nama ntagumera ku imisi yose. Abantu benshi bacha bibaza burya MC asenga mu rurimi ruwe. Twende mu musulman. Dusenga mu Cyarabu. Yego kabisa. Iyo bishitse ugasenga mu Kirundi ubukosheje? Oya ntubukosheje. Imana yumva indimi zose. Kabisa. MC Msabah uri umwe mu bantu navuga bafashije runini abaririmbyi baha ndetse bafashe mu mugongo umuziki cyane cyane wa hano. Ndifuza kutubwira umuziki wo mu Rumonge kugeza uno mwanya uri kubona gute nka wowe usanzwe uwuzi ndetse wanawugiyemo kuva kera? Umuziki wo ngamu Rumonge ugeze urwego rushimishije. Urabona ko ari imvye ko bakora nk'abikorera kandi twakora tumenga bakora umenga karumenga no kwiryohera twumve ko nakaro muri Ririmvyi mugabo uno munsi barakora umuziki turiko tuwukora kabisa twikorera dukorera n'abantu tuvuge bava mu isoko ni kiyo ca jami n'abantu batubone ko turabaririmbyi ari twa dukeneye kurana ko mu evenement menshi basigaye batumwako bavuga ati reka tubatumwe ko abantu bararyosha ibirori n'abaryosha ibirori nabo nyene ya bageze urwego rwiza kabisa rushimishije. MC twarakoranye kenshi ariko no munsi navuga ko ari bwo bwa mbere dukoranye ngaha kuri Amasinzo TV. Hari umuntu hari ryo rya mbere akikubonye ngaha ndiko ndavuga MC atazi MC uwari we ariko arakumva yifuza gutahura neza na neza vyimbise MC Msabah ninde? Msabah numwe sinzi ko navuga muri famille muri cooperative y'umuryango wacu sinzi ko mbari ko nohera n'umuntu umuhungu umwe mu bakobwa batanu. Numva ko ngira gatanu jewe ndumuhererezi hama sinzi ngano kidekrive kindi kintu ama MC Msabah ni wa undi nyine munzi abamuzi kuva mu bwana bwiwe navyo nkunda ibintu bya entertainment y'umuziki naratamvye umuziki ndabivamwo mu nyuma canja mu bintu byo DJ ndabu mu DJ nitwa DJ Nas nabatabizi nitwa DJ Nas ni mu nyuma ndabivamwo canja kuba mu MC ubu ndu mu MC rero kandi nkonga nkaba no mumenyesha makuru. Ubu ni MC akongera kaba mu menyesha makuru ndifuza kutubwira wavutse ryari? Umwaka umenga ntibagiye umenga ni muri 92 ya mugasino ukwezi ni janvier 4 janvier abantu mwibutsi yotariki byo mundu limikasha zo kwa mayuguru bankoreye nanje akana ndakunakubwira ko MC ndamusumba imisi 2 yonyene hanyuma urumva ko ibintu bimeze neza. MC ndifuza kutubwira uratanguye urabaye MC uno musuri MC ndetse urukongera ukaba no mumenyesha makuru ivyo bintu ubibamwo gute birakoroheza kuba MC wongera uba no mumenyesha makuru? Ya biranyohereza gose kwera kugira ngo mumenyesha makuru nuko habonje ko na talent wanje mfise kugira bacambwe ati ingo turabe ico uje kuri micro igihora uvuga kuri stage wobivuga kuri micro eske bakashobora ta voilà ingo rero tuja mu igerageza dusanga twabishoboye dusanga twatowe ko twomenyesha makuru amakuvuga ngo kuko ndabishobora kubera kenshi dukora mu misi y'imirimo imisi yo mu weekend ntagazi kenshi kabariho kunsamiritsa ariko ubu tugati samedi kaje mu ndi bikorwa by'iwanje hari by'amashow bya mariage by'amadote kacushaka kugendana na kimwe kabisa. Nakaye kazi karuhisha muri ubwo bubiri? Akazi karuhisha cyane. Itangaza makuru yaruhisha man. Kabisa. Itangaza makuru yaruhisha kabisa ariko we MC nuzirwe
haraho umwanya tuvuga uri muri concert, haraho umwanya umuririmbyi akaja kuri stage, ujya mwanya shaka mu 30 minutes kuri stage umuririmbyi nawe uri wicanye ahantu uruhutse, uri muri mariage urinjiza abashitsi mu mukiriza abageni ama mu nyuma akavuga amajambo kimwe y'amajambo nawe uruhutse nyene ya ndakubwira nimba ufise evenement yari yose uka ufise ceremony yari yose washobora kumutumira MC Msabah kaza kagukorera umuti akemsinga. My brother, ndifuza kutubwira umubano wawe n'abakorege umeze gute no munsi? Abakorege no kuvuga abo mukorana, ndavuga cyane cyane kuri Shima FM. Tumeze neza vraiment, turabavukanye ntukomeye uko tumenga nuvuga ngo turongo tunabagenzi, turabavukanye turi mu mwuga umwe twese, ico utazi urakibaza kuvuga ukakwega twagiye mu igerageza bavuga uti bamwe muri inzobere muri umwuga bimeze gute, iri jambo no risigura gute, hamwe rishitse nka rivanure vuko nyene bavuga ngene naho risigura tubanye kavuza nk'abavukanye. Yes, contract canke imyumvikano hagati ya MC Msabah na Shima FM imeze gute? Imeze neza kabisa, imeze neza, turashima ego kabisa. Nizeye ko tuzova tubona MC Msabah inyuma y'amezi abiri akazi gahagaze ngo ibi nabiriye. Hari umuntu akazi gahagara bitakuvuye ko kumva zitakuvuye ko wenyene cyaje kuvuga uti ebana uno munsi ikintu cy'itangazamakuru kiragoye gose, suvuga ngo ni ikintu uvanga ugiye kuvuga ngo uvuga ibyo ushatse, ashaka kuvuga ibyo ushatse ugasanga uraturiye, ukavuga ikintu ugasanga gihungabanije abantu, ukavuga ikintu ugasanga ni ugasanga uvuga ati wewe ko tubona umunsi wa mbere twakubuje ikintu kivuga ntikivuga uko ukavuga bwa mbere rya kabiri usaba bivuze n'irya gatatu bati banze uhagarare urindire kwanza utekane. Zinduka na Shima FM. Waramutse gute? Waramutse gute na Radio Shima FM? Waramutse gute? Ndifuza kutubwira uri kuraraba Shima FM kuzuno mwanya iriko irakurikiranwa cyane, ikurumvirizwa cyane. Kabisa yumvirizwa gose, ubibona kenshi iyo turi mu studio tubona kenshi ndi kuri micro. Je ndashaka kuzi haya muri waramutse gute no twugurura 6h no twugurura tuja kuri micro mugasanga umuntu kuva 4h du matin ariko ara telefone avuga ati bugurura sangapi hoho mani shimwe ibisabo basavye ubuyobozi bwavyemeye ni ubu ni kuvigiye kuva ku munsi wa mbere isamirizo kugurura igihe cy'isaha 10:30 z'agaturu turumva bazokwidagadura vraiment n'abantu bari kurikana ari benshi kandi baravyishimira kandi barane tubwira no ma message bakatwandika ati vraiment courage, ibintu muri ko madushikiriza biradushitsa kunyota biratwubaka. Yes, barangize saa 5 z'ijoro kabisa. My brother, hari abantu bafise ibibazo byinshi bitandukanye vyerekeye insamirizi. Ico ni kibazo no kubaza nko mu bantu basanzwe bakorera ku nsamirizi kuko nibaza karakazi kandi karuhisha kanahemba. Hari abantu bibaza ngo none buriya insamirizi yinjiza gute mu gihe dusanzwe tubona abakorera ku mbuga ngurukana bumenyi rimwe na rimwe barahabwa gafungo na YouTube canke n'izindi platforms zigiye zitandukanye ziriha ako gafungo kakaja mu mufuko. Ako kabazo reka ndakwibarize, buriya insamirizi yunguka gute mu gihe biri muri business? Amasinzo TV yabayeho kuko umuntu avugira ati hari avantage ndiko ndabona kuri YouTube. Ico kibazo niho kibaza jewe je ndumukozi, hari abakoresha twe turabakoze, hari abakoresha n'umuntu yiyumviriye kuzana irya radio hajya mu gihwanya akayishinga arabona mwe avantage mugatwe twabona iyariyo twe tuvuga tuti bajenge kuri micro waramutse gute taje inshuti n'abagenzi ibintu bikamera neza fresh, ariko bivuga ngo ukuntu yinjitse byo ntabyo sino kubesha iyo kino no ku address umuntu uca kubaza nk'umuyobozi wa radio tinatubwire ngomba kuzanira radio yinjiza gute ico kintu kwishira ko Jewe sinzinzi nabyo nzi yo ni vie privée yabo. My brother, uri umuntu umeze neza cyane, wakira abantu uyagaba n'abantu kenshi. Turi muri muzika ufasha abaririmbyi. Hari kina abaririmbyi bakunda kwidogera cyane abamenyesha makuru. Barakunda kubidogera cyane ngo ntimuvuze indirimbo zabo cyangwa ngo nimubashigikira mu kubatumira mu biganiro mukoresha ku nsamirizi. Kuri ico kintu kivuga kwiki koko ibyo bintu murabikora? Ibyo bintu novuga yuko baravyidogera, baridoga nivyo bakavyidoga bati twe dushikirwa, ariko novuga yuko uravye intara ya Rumonge iyivi Kagera ni nini gose, iri mu 15 ni intara iyo commune stove ifise abarimvyi batatu cyo tugora kujera kugira ngo uti bose batumira mu kiganiro niganiro kimara isayimwe cyangwa isayimwe n'inusu ugatumira umwe ugatumira uyundi uzosanga umwe wewe
uri kuraza cyo gasanga ari n'umuririmbyi aza kuderanje afite indirimbo imwe ngo nkeneye ikiganiro uza kuganira iki n'abantu uvuze indirimbo imwe rero abaririmbyi muri ntara Rumonge ni benshi gose rero baza turashikirwa bose uvuga ngo nta muririmbyi arakora ibiganiro bibiri bose bakora ikiganiro kimwe bagashikirwa rero umwe wese rero ku rwego rwageze ko niyagererwa abazomuhamagara ati ingukore ariko abaririmbyi ni benshi nabo numva niborera mu nsamirizi bose nabo duhere mu gitondo gushaka umugoroba nitwo bahetse icyo bita kombinezo mukazana babiri nabo byogenda gute byarabaye Shimira na Sure muri hit music yaragerageje kubikora umugabo ni kwa kundi nyene ni benshi abarivye ni benshi nibo baheze navuti nkore batatu ku munsi ikiganiro kiba ku munsi cy'umuziki kibe ku munsi ntabo boheza ni benshi sana kandi muri byo ngo mu minota 15 umurinzi uramuha kabisa akavuga ivyiwe akavuga projet ziwe akavuga niyo ariko araje niyo ariko arava ninge natanga umuziki nivuga ngo ndagwa 15 minutes hajye umwishi murike yivugire gusa ikiganiro giharizwe wenyene yarakuvuga ngo muhe 15 minutes ngo usohoka haragenda harigire vuga ati nibage kuvuga kakantu nibage kuvuga ndimbo nzosora muri miss nibage kuvuga ko ari collabo nkeneye gusangira kwidogera naho nyene vyiza rero umuvuga uti reka ntumire umwe kandi urabona ko amutumira rimwe mu ndwi kibari rimwe mu ndwi uca umutumira arakaza muri iyo ndwi akavuga ukamuha 15 minutes uzomwishe reka basavuge uwo musi umwe avuge yiheretse uti rero abaririmbyi bamanza bagatekana gatoyi bazoshikirwa kubera yuko turiko turagerageza kubashigikira duhamagara umwe ayo niyo majambo kuva kuri MC Msabah MC dusa n'abarangiza ikiganiro usanzwe uri umuntu utunganya ibiteramo twitege ikihe giteramo muri zino mpera z'umwaka mu mpera z'umwaka mutege igiteramo kandi gikomeye gose kizoza kabisa Silva kwizoza gikiruta ibindi bimaze kuba muga kizoza ari gitaramo nyene kiri vibe kuvyo maze gukora nka jewe nyene hari igiteramo giherutse kuba uherutse gutunganya my brother ndifuza kutubwira kije giteramo harabonetsemwo success 6 zarabonetsemwo kubera ni kibanza benshi bavuze ngo petete ngo Msabah ngo bayahomvye mugabo umutamu n'abakoresheje nawe wabuze kana bwiye Ardo tumaze kwana ibiganiro byinshi natari kuri Amasinzo TV cyabari mfise umubano mwiza n'abaririmbyi premier mfise umubano mwiza n'abaririmbyi kujya yumvira ngo muri wowe uragenda kumukavugana uce ku ruhande ukavuga uti ndagende ngo ndakoresha dukorana mu Rumonge akakubwira ama miliyoni mwe ndabwiye ko jata muri muri njo ngamuru uwo mu ngamu Burundi ndakoresha ari hejuru miliyoni nta numwe hari nta numwe sinzi nuko yoboneka abonetse naho nzokivuga umuzona ko nazimbwe nanzo ndabazimba ku muryango umunsi nabazinja kumwe umuntu yazimba ariko numubano mwiza umubwira uti reka dukora iki niki kugira nawe uve muri ico gisagara rimwo ege Bujumbura urihitse eske mu Rumonge ndihitse reka nje kugerageza reka nje mwigerageza nanje ndeko mu Rumonge nanje banzi tumuza nina MC Msabah mugihe wifuza gutegura ikintu utamukoresheje utanamushizemo ngo habemo kuko kwihutigera usaksinga ata 6 ugera ubona kubera ikico kintu urahomba kubera ikico kintu abesha bibaza MC akoresha utuntu araca ubuntu bw'ubupfuye nabe buriya na buriya kubera ki my brother nyumbani muhira ni muhira man niyo ugiye gusaba indara ahantu radodora bakakwakira hamukidondora utindije ndi naka babwanyiriyeko ariko cyo ngo reka je ngo ko mfise inote kanje kujya mu hotel bana je nzo kurikije ndi mu hotel nzo koresha inoti wanje inoti nikora bro inoti nikora igwira kenegwa irakenewe kandi ufise urarubusa mugabo rero harano uvuga uti inoti ndashitse nza kuyikoresha gute ese cyo ngiye kuronda ndaza ukiro ingo rero usanga yajyana ho muhira abantu dodore bavuti bagenda ramutse banitwa naka nkeneye gukora mu Rumonge nkeneye gukora ibi nibi ese nkore gute twakwereka inzira yose ucamwo hari nandi bari mu kuza gukorana na Big Fizzo reka ndabivuge nga Big Fizzo ari mu kuza nga mu Rumonge abantu vraiment imana bahezagire cyane barandeye contact zanje baranevuna ati urihe tukenewe kuzoba mu MC kandi dukenewe ko integuro y'igitaramo cyose yoca kuri wewe umva ko ari wa mwizero gumuha abantu ngene baguma babona ibintu bya ubikora uko bigenda kabisa MC uratubwiye ngo Big Fizzo ico gitaramo novuga cyateguwe n'abandi ariko barifuza kugukoresha kugira ngo nawe kwigira igitaramo kizegire vibe kizegi saxing kironke 6 ndifuza ko tubwira atari banga igitaramo cyazotegura nuhe muririmbyi uzotuzanira canka zo bari kombinezo uzotuzanira abasare benshi muri ibyo niko ndiyumvira kuzana reka azobe surprise kuri mwe kugira mwayibonye kuri D1 kega nabikoze kuri D1 reka n'ubunzi bakore surprise cyo mubona gusa ndabwira ni Ardo
Amasinzo mukorokero dukore rero ebana conference de presse ku Ririmvyi ngira nkorokane mu Rumonge. Yeah. Ari n'ikintu cy'unyibutsa gikunze kuba muratunganya ibitaramo muga cyane cyane mukunda guhamagara itangazamakuru kugira ngo ribemo mutegura ama press conference kiye kintu kubera iki kidakunze gukorerwa ko cyane. Ino ibintu novuga yuko ibintu byo ngo bace ku mbuga ntibabyitaho gose nkuko umenga reka nkora ibintu by'iwanje kimya mugabo je ndabemereye vraiment uko nzokora igitaramo cyose nzohamagara ama TV yose TV online akorera mu gisagara ca Rumonge kandi azova mu gisagara ca Rumonge amaye uwo mwanya tuzokora na blame ndabije nateguye ngene igitaramo giteguye ko turakunda kwihenda ngo gukora sport ngushire ku radio ngo gukora ama affiche hari ikintu ego vraiment ama TV online muradufasha gose kwa dukoze ikintu murakimenyekanisha naco nyene tubashimire gose vraiment murakora mwitanga ubu je ndabemereye ngira nkore concert ya yose nzobatera kamo ni ebana Msabah ndakora conference de presse kugira ndababwire ivyo ntihateguye ku Ririmvyi nganzo bigenza n'igitaramo kuntu giteguye mukagenda muyimenya mu nteguro mutamenye uti ebana twega Ririmvyi none tumeze gute twega aba journaliste ko dushaka ku miryango tukazibirwa bimeze gute muruteguriye gute ikibanza cacu niki tukabamenyesha byose. Yes. Msabah reka ndagushimira kano kanya muduhaye. Ya nandi ndabashimiye cyane big up sana Ardo vraiment murakora kandi uritaho kabisa mubarindira urababaza utubazo turyoshe kandi turi mu ubwenge kandi tugushimire gose vraiment muravyitaye mu Rumonge uravyitwayemwo neza gose niwe dufise niwe twishimira abana big up sana bro. Reka naje mukugushimira ndaguhe bitanu my brother kabisa ndagushimira wewe wabanye natwe ndagushimira wewe wahejeje urimwo urafato akanya kino minota yose uratangura ikiganiro urakirangiza Imana iguhezagiye Jenny to Ardo promote Mr Connaisseur Noir Africain enfano wa ambassador muhoza ndabitadanure Mr Campinzanire kumwe na MC Msabah ndakubwira ngo ni intwari afasha benshi kabisa Imana ibane nawe.